sivyo vyawe. Nangira kudandaza ndiko ndakira amafaranga ngata umukiriya kaza nzaniye amafaranga nkaca ijwi ry'Imana rikambwira turi kurakira amafaranga abantu banje bariko barapfa. Nkaca ntangira kurira umukiriya ndabigenza gute nkumva amosozi tangura kwihanagura nunamye munsi umukiriya baravuga ko nasaze. Umukiriya baravuga ko nasaze kubera uhamagaro ndabura amahoro. Mbwira umuntu twari dusangiye iyo duka iyo shop yanjye twacuruza, ndamubwira ngo ngomba gusubira iwacu i Burundi, iyi duka tuyigurishe. Arambwira ati tuyigurishe kubera iki? Aho wewe kuko iyo turi hariya mwabiriya iyo hanze turonka amakuru menshi mwabi Burundi, hamwe n'amakuru muronka ari mu twakira amakuru i Burundi abantu birirwa barapfa buri munsi. Niyo ugira uje ahubwo ati je ndagiye. Rimwe ndarimwe abantu arigiye uzobabwira umuhamagaro wawe ntibagutahure. Si ngombwa ko bagutahura, gikenewe nuko Imana igutahura. Twaragurishije iduka amafaranga tuyacamo kabiri. Fata indege ndurira indege ndaza nagejeje aha amafaranga adashika 500. Ngeze hano 2019 ejo bundi ijwi numvije umuti bate none ego gukorera Imana ni vyiza, genda uraba akantu ukora hanyuma uzurazinduka uraba ikintu ukora kizohora kikorohereza n'imiburi buri ku buryo nka saa 4 ubuhejeje akazi ucuja ku rushengero. Ikintu numva kitumvikana. Ngenda hajya kwa Siyoni fata ikibanza ndondera andi mafaranga, ndondera umuntu angurana amafaranga nshiramo, fata ikibanza mvugana na Christine muramuzi diakon afise akora bijya by'amabaro. Nabwo ati ndondera ikibanza nkore business yo kuranguza ibirato izohora inyorohereza kubera ibyo mubikora n'ingoga, hanyuma nce nja mu murimo w'Imana mejeje. Ndafata ikibanza umunsi wa mbere nahombye 100. Umunsi ugira kabiri ngiye nahombye nka200. Iminsi 2 urumva nkombye 600. Mu kwezi ya mafaranga yose yaragiye. Yose mafaranga yose ikibanza nasizaho amafaranga nari nari cyavance byose nasizaho nja kwica ndate. Bana kumwe yo buyicara mu mukungugu. Umva amafaranga yarayideni nyeneyo ndamubwira gute akishura ry'Imana we iyi Imana igukeneye nano woyiciki. Hallelujah. Iraguteza ibintu kibaza umuntu avuye hanze n'indege nisanga mba ku rushengero nashoboye kwirira chambrette hajya ku rushengero hajya kwijabe. Murabona zijya nzu zindi zimwe zidaheze kubaka, nafasha agashambre kamwe katugagwa niko najyamamo. Ntashobora kuronka 1000 takubitika. Imana yaramanuye insubiza hasi. Ibyo uri kuracamo bifise umugambi bikora kwerekeza. Haleluya. Aho reka nababwire mvuye hanze sheri yaje kuntegera n'ishurwe nkuje kwakira mu diaspora ati ko mfise ifaranga nagira namba garagara. Agize guca inyuma y'iminsi mike abona mba mu rushengero karabaye.
minsi mike 2020 nko mu kwa kabiri dukora igiterane mu Cyarama. Imana irambwira, ijuru irambwira ngo fata ya makostime yose n'ibirato yakoye Mozambique ubitange. Singira akazi, singira ikintu naki, fata ibintu byo ndahaguruka. Ariko Imana iratangaje, singira iki. Ijuru irambwira ngo tanga costume nanga zibiri, nari mfite zitatu, nanga zibiri. Bukeye ariko gatandatu ariko arigisha umupasiteri yitwa Munongo Stefano, muramuzi? Arabamuzi natamuzi. Bukeye kuwa Mungu ijwi rirambwira ngo nige hasigaye izana n'ibirato byiza nari naguze, amakosime meza na Manuel avuga ati ndagiye ngiye gukorera Imana, reka ngene njanye impuzu zizomfasha gukorera Imana. Biravuga ngo Yobu ivyo muhezeko asigaye yiyagisha urujo ngo yicara mu munyota. Aravuga ngo navutse nambaye ubusa, nzopfa uko nyine taco nja. Imana niyo yagavye ni nayigaburuje. Mama we fiso sheri nashobora no kugurira ifana. Ivyo uri kuracamo hari ahantu bikwerekeza, hari ahantu uri kuraja. Ibintu birashobora kuguhinduka, umubiri ukaguhinduka, ibintu byose bigashira. Ariko Imana nimba ariko icyo gihe cyose narasenga nkavugana n'Imana, nkumva ijwi ry'Imana ricari muri jewe ati ntaco akazi mwe muyarakiriye. Ibintu byaheze kazi mwe muyarakiriye. Haleluya. Icyo gihe sheri yarambwiye mu minsi tumaze kugira mariage, yarambwiye ati burya mwijya minsi igihe utanze impuzu zose narinda guhevye. Agenda abwira umumama yabako, aramubwira ati genda muhevye kubera yesi nemeye kumaramara impuzu zose zitanze nagira ikintu naki. Aramubwira ngo ni wamuheba ukamuheba ujye sinso kukubona hano. Burya turafise abantu batuvugira mu ibanga tudahari bakatuvugira Imana iguhagurukiza umuntu akuvugira mu gihe kigoye. Imana iguhagurukiza n'umusi ndamurondera ndamugura aka brochette aramvugira. Aramubwira ngo urahe umukozi w'Imana uje. Umukozi w'Imana wagize amahirwe, wagiriwe ubuntu bwo kuroba umukozi w'Imana. Haleluya. Undiyo bikomeye Imana ari ukuntu ibigenza igahagurutsa umuntu Musamariya mwiza, abantu bose bakurenze ko. Biratubwira ngo hari umuntu yaravuye Yerusalemu agiye ariko ngo gwa mu bambuzi baramukoba baramukubita mu twatwa twafite twose ngo bamusiga virirana, ngo abahereze bamuciye ko bararengana. Ngo ariko haza umusamariya, haleluya, mwiza. Ariko birivuga Imana iguhagurukiriza umusamariya mwiza. Iguhagurukiriza umuntu muzima. Bwana sifiwe. Ni yari umuyuda nabwo yari umwisirayeli, ariko Imana imushiramo urukundo, imushiramo imbabazi. Ndabona ku buzima bwawe hari umuntu Imana igiye kuguhagurukiriza akwitaho. Turi mu minsi yo guhindurirwa ibintu nivyohinduka hatari umuntu Imana ihagurukije mu buzima bwawe. Osema haleluya, osemeni haleluya. Ndabona muri mwebwe hari abantu bagiye gucurarangirwa indirimbo n'umuntu abitayeho, n'umuntu abitayeho. Musamariya ngo yegera uyu muntu, aramwegeranya, amwoza inguma, amusiga amavuta, ngo amujyana ku ndaro y'abahita. Arababwira ngo uyu muntu mumungwarize, ibyo muzotanga byose ngiye ku rugendo nari ngiye ko ningaruka nzobyishura. Nawe wakira uyo muntu. Haramvuga
sha abarambenze no kwimana. Nimba ari umuntu yize muri iyo minsi ni jewe nkunda kubivuga. Je nkunda kuvuga ubuzima bwanje, simpaka mvuga ubuzima bw'abandi. Ubuzima bw'iwanje burakwiye. Haleluya. Aho turi muri 2020 muri ico gihe nyene ijwi rirambwira ngo nimuvugane na Sheri mupange mariage. Ndabimubwira arangwa dupange mariage. Nta kintu na kimufise. Nugira huba mu rushengero wawe. Atireka wa mugabo we kwanyiyo namba ukeneye ko marama. Ndamubwira ati dukore mariage mu kumonane teshwi muci. Arambwira ngo ya basi reka basi tuyipange mu 12. Ndamubaza none mu 12 nzoba nahembe. Nako ntunyishinge ngo uzubikora nkuko nabikoze. Wewe sinzi usabane n'Imana yawe. Ushobora kubikora nkuko nabikoze ukamarama. Wewe sinzi uko Imana muzinanye nayo. Umuntu wese afise ingene bahuye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndamubwira ati none mu 12 nzoba nafashe credit he? Aho singira inkwano, singira intebe, singira inzu, singira ikintu na kimwe. Bana bya bindi abantu bavuga ngo nari mfise ngo senkanimire, ngo Imana yakoreye kuri senkanimire. Je yakoreye kuri 0. Ndavugana n'abantu batagira igiharuro na kimwe, hari ubusa. Ego n'ubusa n'igiharuro ariko ubusa. Hakugira igiharuro ca 0, wogira igiharuro ca 1. Haleluya. Ego yenda nifisa amazero gusa. Tani igiharuro kirimo. Ariko Yesu aje ahita yashira igiharuro. Ano ufise amazero 50. Yesu akaza agashasha igiharuro kimwe. Bica biba bingahe? Ayo mazero yagumane ntaco. Naza ako ndagize ikibazo ko nafise tableau ndabigi. Urana uvise 000 zitandatu. Hanyuma Yesu agashaza agashashira igiharuro 5. Zibaye miliyoni zingahe? Reka abantu bagume bashire ku busa. Naco bitwaye. Ariko Yesu niwe giharuro. Wanasife hageze Kana i Galilaya ngo asanga basigaranye amazi gusa. Byaheze ibinyobwa byaheze. Mariya ngibyo byose ngira ngo yari uwo muri uwo muryango canke bari inshuti yiwe. Baramugaterega twaherewe byaheze ngo cyaca kugira Yesu ngo twitewe. Naturazi yuko baheze ibyo binyobwa byabaheranye. Yesu batari ko je sindi muri komite. Jewe sindi president wa komite. Ivyo bikurambwira se. Undondera ko ibitangaza hataragera. Haleluya. Yesu yakoze ibitangaza byinshi ataratangura ministeri igikorwa kitaratangura. Ariko igikorwa yakoze gahita cyandikwa imbere y'imyaka 30. Nico gikorwa yakoze cyo gusengera none yayasengeye. Yarababwiye ngo daha amazi muyashire mu mpange hanyuma mupfundikire. Haleluya. Mupfundikire. Bapfunduruye basanga amazi uwo mwanya yahindutse vino. Haleluya. Ngo bumvirije basanga n'umutsama ni bwa bugi bw'umutsama bashiriye mukuru wa komite abaza ahamaga agenda yonguranye n'urubanza aramubwira ati ariko ibintu watugize nibiki kuko wafashe inzoga ziryoshe ukazibika
ukatuzanira izibice tukaziherako. Siko bihora bikorwa mu manza, bora batangurira kuziryoshe, bamara guhaga bakabazanira ibibishe. Niyarazivuye. Ubuzima bwawe bwatanguye burura, bwatanguye butaryoshe, ari cyerezo ryabo bugiye kurangiza bumeze neza. Ariko mani cyo ngukundira, ariko mani cyo ngukundira, wabishibanga ryanje nawe, oh wayishibanga ryanje nawe, oh wayishibanga ryanje nawe. Hallelujah. Yesu aragukunda, Yesu aragukunda. Ibyo sinenda bikwiye kuri rya jambo rivuga ngo ni Yesu adukunda. Bwana sifiwe. Ingerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba kwa rukundo yanyeretse uko iminsi haye sinzibagira. Ningerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba kwa rukundo wanyeretse uko iminsi haye sinzibagira. Ningerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba kwa rukundo wanyeretse uko iminsi haye sinzibagira. Ningerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba kwa rukundo wanyeretse uko iminsi haye sinzibagira. Ningerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba kwa rukundo wanyeretse uko iminsi haye sinzibagira. Ningerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba kwa rukundo wanyeretse uko iminsi haye sinzibagira. Amen. Reka kurira, igihe cyo kwibukwa cyageze, igihe cyo guhindurirwa cyageze. Sinzi ko ari umuntu abyumva. Mfite rendez-vous na Yesu, 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 mfite rendez-vous na Yesu. Zikumunsi umwe tuzabonana, zikumunsi umwe tuzicarana nawe, mfite rendez-vous na Yesu. Zikumunsi umwe tuzabonana, zikumunsi umwe tuzicarana nawe, mfite rendez-vous na Yesu. Zikumunsi umwe tuzabonana, zikumunsi umwe tuzicarana nawe, mfite rendez-vous na Yesu. Zikumunsi umwe tuzabonana, zikumunsi umwe tuzicarana nawe, mfite rendez-vous. Zikumunsi umwe tuzabonana, zikumunsi umwe tuzicarana nawe.
Mfite rendezvous na Yesu. Mfite rendezvous na Yesu. Shengela mfite rendezvous na Yesu. Ayi mfite rendezvous na Yesu. Oh mfite rendezvous na Yesu. Ah mfite rendezvous na Yesu. Oh zikumusume tuzabonana. Nami wacha Yesu zikumusume tuzicarana nawe. Hai zikumusume tuzabonana. Zikumusume tuzicarana nawe. Hallelujah. Gitondo kimwe uzisanga mu nyishu. Gitondo kimwe uzoca wikangure wabaye umudamu wakoze mariage, wikangure ibintu byabaye, wikangure ibintu byakoreze. Wanyemera ukazamura hallelujah. Zikumusumwe tuzabonana. Zikumusumwe tuzicarana nawe. Zikumusumwe tuzabonana. Zikumusumwe tuzicarana nawe. Kwicara ku ntebe bateguriwe n'Imana, kandi intebe wateguriwe n'abantu. Iz'abantu zifise amajambo. Akakugurira agahuzu ariko warengana ngo ujya nimumubone nawe yibyimba kajya nije nakamuguriye, ariko agahuzu hawe n'Imana urakambara naho ko barako muri caguwa, naho ko bako ukumva ufise umunezero, ukumva ufise amashimwe muri wewe kuko kavuye ku Mana. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndumva ndiko nemezwa nimwe imbamo ko hari abantu bagiye guhindurirwa ibintu. Ukabunizera n'ijambo y'abakozi b'Imana, wizerira ijambo riko ndakubwiye. Imana igiye kugukura ugwanaga rw'amajambo inyuma, amajambo y'abantu babi, amajambo mabi bakakuvuga nabi ukutari. Imana igiye kugusobanura. Amen. Igiye kugusobanura. Yugukura mu bintu by'inzitane, ibintu by'inekera. Igiye kugusobanura. Imana igukuremo igushire mu mwanya wawe, mu kibanza cyawe, ahantu hawe, aho wagenewe. Hallelujah. Amarirurira urira none ikobuhamya bwawe. Inambaru Bwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Wanyemera ugatera hallelujah. Uri kurababara uno munsi ariko ejo hirya y'ejo itariki runaka azokuraba
bakurabe bagize gutya. Ko mbona ateye ubwoba, ko mbona asa neza, ko mbona afise isura itandukanye n'iyejo aheza. yahuye n'Imana, yahuye na Yesu. Osemene haleluya. Muri iri koraniro ndumva harimo umuntu yacanganikiwe. Ndumva hari umuntu yacanganikiwe. Aho nyene vyagucangi ni Imana igiye kubicangura. Bwana sifiwe sana. Mwese murazi zahabu. Ari abatayizi bayumva gusa. Ariko zahabu kugira iboneke barafata bakimba bakagera hariya hasi bagashikira umusenyi urimo zahabu. Iyo bawushikiye nibisigura ngo baba baronse zahabu. Iba ari zahabu ivanze n'umusenyi. Bakacangura bakora ikintu bitwa guterema. Giterema mari maze kuyumva canke kuyungurura bakoresheje ikarayi canke bagaterema bakoresheje amazi. Umusenyi ukamanuka zahabu igasigara. Ibitaru by'umumaro bigiye kugenda usigarane zahabu. Ucuririmba ngo nije wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse gushima. Nije wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse gushima. Baba wewe wankuye isoni umvise gusenga kwanje mugihe ikwiriye. Wampaye icyo nasabye, wampaye icyo nasabye. Wewe wankuye isoni umvise gusenga kwanje mugihe gikwiriye. Wampaye icyo nasabye. Yesu arakora, Yesu arakora. munyumve mubaza murindire gatoya. Isoni wagize mu buto bwawe. Haleluya. Isoni wagize mu bumama bwawe. Isoni wagize mu rugo rwawe. Izo soni wagize ugiye kuzikugwako. Amen. Shaka dusubiremo kakana. Isoni wagize, Igisuzuguro wagize dusozera umwaka cakuvuye. Dusozera umwaka caheze. wewe wankuye isoni Umvise gusenga kwanje mugihe gikwiriye. Wampaye icyo nasabye. Wewe wankuye isoni umvise gusenga kwanje mugihe gikwiriye. Wampaye icyo nasabye. Wewe wankuye isoni umvise gusenga kwanje mugihe gikwiriye. Wampaye icyo nasabye. Kandi subiramo. Wewe wankuye isoni umvise gusenga
Yesu we. ariko hari umuntu ariko arafashwa nkanje ngo atere haleluya. Haleluya. Reka nababwire bijya bihubona bigoye ari inyuma yabyo. Ari inyuma y'iki yabyo. Hatuye inyuma y'ibihe arutitangiriro nugibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibi, atuye inyuma y'ibihe. Oh mana we. Arutitangiriro nugibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibi, atuye inyuma y'ibihe. Arutitangiriro nugibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Jamani haleluya. Numukozi mwiza w'umuhanga, numuenjeniyeri w'umuhanga, numubatsi w'umuhanga, ni dokteri w'umuhanga, numuspesialiste w'umuhanga. Wonyemera ugatera haleluya. Ari nyuma y'ibyo ubona bijyubona araja bigenze neza. 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 Ahindura ibyanse guhinduka. Ahindura ibyanse guhinduka. Ahindura Ati, ibyanse ati, ati. Ahindura ibyanse guhinduka. yo ahindura ibyanse guhinduka. 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 Oh, jamani haleluya. Uwo mugabo nanje ndamwemera. 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 Yesu nanje ndamwemera. Uwo mugabo
arabihindura uyu munsi nukurikira mwashaka kubyagira gatoya Mega gusozera umwaka neza. Bwana sifiwe. Imana ni Imana nyene. Ni Imana. Niba utarayimenya uzoyibaze Farao. Yashatse kuyishinisha no kuyifata nk'akamana. Haleluya. Yashatse kuyifata nk'akantu gasanzwe. Bona sifesa. Imana ibwira Mose ngo genda ujane ibimenyetso ndaguhaye. Farao bizomwemeza. Nibitamwemeza nzokora n'ibindi. Nzokora iki? N'ibindi. Nibatemezwa na kimwe azemezwa n'icya kabiri. Ntabwo vyumvise neza. Haleluya. Nibatemezwa nuko itanga urugo bazokomeza nuko itanga abantu. Nibatanemezwa nuko itanga abantu bazokomeza nuko irera abana bagakura. Haleluya. Arigana bati kararongowe nikazovyara. Bakabona uravyaye. Abo kabyaye bazokura. Bakabona barakuze. Igiti cyateretswe n'Imana kirakurira mu babaji. Amen. Kigakura ababaji bahari bakabaza ibindi byose cyo kigasigara. Amen. Agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Ntuzopfa nyimbwa. Uzopfa wisazi igeze mu zabukuru. Haleluya. Cyo gupfa kigeze. Ndabisubiye mu nko ndabivuga kenshi. Ntabwo uzopfa imbere yo gupfa. Uzopfa igihe cyo gupfa kigeze. Satani ntazokwiba. Amen. Mugambi w'Imana urakomeje. Urakomeje. Ijambi Imana ivugi Rizasohora nzabirebesha y'amaso yanjye amaboko yanjye bikoreho maze mbibe mwonezerewe shima umukiza ko yankunze ataritewe n'imirimo myiza bizasohora abirebesha y'amaso yanjye amaboko yanjye abikoreho maze mbibe mwonezerewe shima umukiza ko yankunze atabitewe n'imirimo myiza. Haleluya. Amen. Ntabwo igiye kubikora kubera ko ari menshi wasenze. Ariko igiye kubikora kubera igihe cyuzuye. Amen, amen, amen. Haleluya. Inde warazi ko Yosefu umusumbazi atwara Egiputa ijambo Imana ivugiye ntirikeneye imfashanyo y'umuntu rizasohora nzabirebesha y'amaso yanjye amaboko yanjye abikoreho maze mbibe mwonezerewe shima umukiza ko yankunze atabitewe n'imirimo myiza bizasohora nukuri nzabirebesha y'amaso
amasezerano yanyu, igihe cyayo masezerano cyageze. Haleluya. Urabizi Mefibosheti icyamwa kijiji n'amasengesho ni mu nyishuri. Mefibosheti icyamwa kijiji n'amasengesho, isengesho se yari yaragiranye na Dawidi, isezerano yari yarakoranye na Yonatani. Dawidi yari yakoze isezerano inyuma y'imyaka myinshi barikoranye na Yonatani, barasezerana. Yonatani abwira Dawidi, aramubwira ngo mpindahiro yuko imyaka yose uzobaho uzongirira neza n'urubyaro rwanje, nanjye nkakugirira neza. Amen, amen. Aramubwira ngo kandi unyemerere ko niba umwami uzoba uwa mbere nanjye nkaba uwa kabiri. Kandi mu byumve yamubwiye icyo kintu ubwami butwara se, harimo ikintu kitameze. Haleluya. Ubwami butwara Sawuli, ariko amwitegereje abona niwe mwami w'igihugu. Haleluya. Burya abanze barakuzi, iyo bakwitegereje barakuzi, barabona ko uzo umuntu ahambaye. Unyemerere ko niwaja ku ngoma ugasubirira data. Haleluya. Icyo gihe Yonatani arapfa na Sawuli arapfa, famiye zose zo kwa Sawuli zirashira, hasigara Kamuga. Vuga ngo Kamuga. Igihe bakora bakakubona nk'akamuga, tuvuze akamuga niwirabe ku mubiri, ushobora kuba n'ubumuga bwo ku mubiri atabwo ufise, ariko ufise ubumuga bw'ikintu bugiye gifatika. Nta faranga, uri kimuga mu mufuko, hasigara akamuga. Kandi ibimuga byaca bija gutabwa inyuma y'umugwa. Cyo gituma Mefibosheti yaciye ajiro de bar, ntiyagumye ibwami, ntiyagumye mu gisagara. Dawidi ageze ku ngoma, yibuka urukundo, yibuka isezerano ryakoretse hagati yiwe na Yonatani. Atanga itangazo mu gihugu cyose, yuba asigaye mu rubyaro rwa Sawuli ngo ndamugirire kubw'ineza y'Imana. Haleluya. Nta muntu yuba agihari mu rubyaro rwa Sawuli ngo ndamugirire neza kubw'ineza y'Imana. Ineza y'Imana ikumanukire. Haleluya. Ineza y'Imana yamanutse. Naho woba wirabura, ubwirabura ntibuboneka. Naho woba uri mugufi, ubugufi ntibuboneka. Barakura bakabona ko ari we muntu wa mbere mwiza. Amen. Narigeze kubashingira agakuru hano, narigeze kubabwira agakuru, kubashingira intahe y'umukobwa umwe. Uwo mukobwa kandi ngo ibintu byabaye, ngo yari umukobwa w'imfubyi, atagira se, atagira nyina, atagira mukuru, atagira mutoya wiwe. Murabyumva? Akagira ibindi bintu bibiri byatuma agira ipfunwe. Ipfunwe murarizi? Kumva wisuzuguye wewe nyine, atari umuntu wewe nyine ukumva ko udakwiriye, kumva ko utabereye. We yari mugufi cyane, akongera akagira amabere manini cyane. Ibintu bibiri.
ni mugufi cyane, akongera agira amabere manini cyane. Imana nayo kwege itare kumuha ubwo bugufi gusa, ariko Imana yacu ikiguhaye cyose kiba gifise gahunda. Amen. Uko ikugize kose, ariko umukobwa agenda kiraba atari kuko kuntu umeze nagira nataye nzoronka umugabo. Igihe cy'amataye cyaraheze, samataye arabwa. Ubu ikintu kigezweho n'amavuta. Ntabwo byumvise. Ikigezweho sitaye. Ubu abasore bu ikintu baraba upako. Amavuta uyafise nawo utagira taye, utagira inzobe, utagira isura, mbugo ukaba wibitse k'amavuta. Ayi, amavuta azoba rukuruzi. Mwakira amavuta. Amavuta. Uyera umukobwa afise ameze uko kuntu, umva yarafise ibintu bitatu. Yari imvuvyi, akaba mugufi, akamera kwa kundi imvuzi. Yagira imiryango, yazinduka mu rushengero agakoropa, intebe akazihanagura, akaririmba, akaba ari no muri korali. Muri korali bakamushira inyuma. Hari igihe abakonditeri nabo barabisu gatare ko muri no clipe dushiremo abakobwa basobanutse, ngo niho clipe ngo izogenda neza, ngo niho bazoyiraba. Ari igihe mucyo wa wundi afise igisho riraba gutya, akari watuma clipe yanyitera imbere. Tiyo we ujya muririmbyi ngena ririmba we kubera ryakisha clipe gacitera. Ngo dukeneye views, ngo n'ibintu byogenda neza ngo yadushire. Ayi, uwakeneye amavuta bakamushira inyuma. None umuntu mugufi wundi muri system yo gutondeka aje inyuma cyangwa aje imbere? Bacha bamushira inyuma. Hanyuma umunsi umwe yumva amakuru y'abantu bamubwiye ngo abantu bagiye gusengera mu butayu, mu buvumo. Iyo bavuye, iyo bageze Imana itirishura imitwaro yabo. Muraze mu buvumo, nindaze mu buvumo, yasengeye mu buvumo abantu babiri bonyene mu myobo. Mwaragenze n'ahantu basengera mu myobo, ahantu winjirayo, winjiye udashobora kwihindukiza, winjira akakabavu. Niba muzomara iminsi 3, iminsi 3 izohera umeze uko nyine mu myobo, munsi y'imisozi. Bene ya myobo bimba mu butare, ugasanga abantu baciye bayihinduye kuja gusengera mucaye mu masenga y'amabuye, ugasanga ni nk'isenga rifise umwobo ugera nkari mukinjirayo. Waragenda mwijoro, agezeyo umuhanuzi abayinjiye mu rutsinga, aramubwira ngo Imana iguhaye urugo. Iki iguhaye umugabo kandi avuye iburayi. Ati mu izina rya Yesu. Uyu muhanuzi aravangiwe. Yesu naje gusaba umugabo, naje gusaba amavuta. Ibi bintu by'umugabo Yesu iyo byansanye, burya wowe ushobora kuba icyo waje uje utumbereye, ariko Imana ikubonera ikirenze icyo waje utumbereye. Uwo munsi bwakeye ataha, avuga ati jewe umugabo, nta mugabo nasabye Imana, nta yova ninde yo ntumbera no kumeza. Ngo vaho yimukira kundi musozi, ahageze umuhanuzi aba yamubonye. Yo mbega umuntu twari dukeneye. Imana iguhaye umugabo avuye hanze. Ngo acaravuga ati ndabonye ko ibintu byo ku musozi, abantu bo ku musozi bose baravangira, sinzosubirayo. Ubu nzosengera mu rushengero, nkorera Imana, hanyuma nze nigire mu ijuru. Arasenga haheze iminsi. Umusore umwe w'iwabo mu gisagara cy'iwabo yari yaragiye mu Bufaransa amaze imyaka myinshi, yaragiye akijijwe.
ariko arasenga apfukamye, Imana iramubwira ngo ndaguhaye umugore. Ati urakoze ma. Ati ariko ndaguha condition kugira ngo uze umumenye byihuse, azoba afise amabere manini, niyo condition ndaguhaye. Ati yo man, ndangireka byuke mu gitondo, uwo tuza guhura wa mbere azoba ari uyu. Azunguruka ipari, zenguruka Ubufaransa bwose, ararondera umukobwa ameze kwa kundi Imana yamubwira, aramubura. Avuga ati ibintu nibiki? Abwira Imana ati Imana ndasubiye muri Afrika, uwo ndi bubone azoba ari. Yaragiye aja mu rushengero, ahitira yicara imbere, avuga ati wonza kubona ubwa mbere azoba ari uyu nyene. Agize guki, atanguye ruwanje na adoration, azamubona hari yinyu, amubonye ajya kubwira pasteur, aramubwira ati nashimye umugeni mu rushengero rwawe. Ati ndi, ati naka. Atoya raba neza suzuma neza, hano harimwe abakobwa. Ari gihe n'abapasiteri nabo baja mu mubiri, ubwo yacyatangura kumwereka nk'uwiwe ati raba kagafoto wewe. Atoya nakunze niwe Imana yambwiye. Baja kumubwira ati naka avuye i Burayi yagukunze, wovyemera? Ati ndavyemeye. Wowe woja gusiguza Imana? Bana bya bintu byo kuja kuvuga ngo ndagiye kubanza kubaza Imana. Ati ndavyemeye. Haleluya. Arababwira ngo ubutaha nifuza ko dukora ibintu byose indwikurikira, dukora ibintu byose. Ntiyajya kubaza nyina, ntiyajya kubaza inasenge, ntiyajya kubaza mukuru we, nta miryango yari afise. Iyo babagore beza bagororotse, iti nzokubera marene, nzokubera marene, kubera byasobanutse. Urazi iyo bitarasobanuka, Imana iraguha n'umugabo wajya kubwira umuntu ngo mbera marene teka, ariko iyo byasobanutse. Ubu mwabona umukobwa aje ngaha agaparika V8 akavuga ati nzokorera ukwe ngaha, akakubwira ati mbere marene, wowe ukaja usiguza. Wowe kwimatanya n'abantu yo kwimatanya na muteramwe, ariko mubonye uje nibirenga atambaye nibirato, azokubwira ngo genda wigurira imvutano, genda wigurira. Ntushobora ariko mubonye uvuye hanze, mubonye ufise ifaranga, ibitangaza byarabaye. Ariko kubera iki? Kubera Imana. No muri mwebwe harimwe abantu Imana igiye gukorera nk'uyu. No muri mwebwe harimwe abantu Imana igiye gukorera nk'uyo. No muri mwebwe harimwe abantu Imana igiye gukorera nk'uyo. Murabyizeye ngo mutere haleluya. Sema haleluya. Tela haleluya. Imana iraguhindurira. Ndabona amasari karihuta, reka dusome umurongo mu ijambo ry'Imana. Ako sinogana nasomye ijambo ry'Imana. Duhite du conclure, tugira conclusion. Dushe duheza. Bwana sifiwe. Turi mu kwezi ko guhindurirwa ibintu. Naho no kwirirwa ndasoma hajya twasomye mu gitabo cya Esteri 9 ku murongo wa mbere kugeza kuri 2, haravuga ngo nuko mu kwezi ku 12 kwitwa Adari, ku munsi bwaca abayuda bapfa birahinduka. Na uzokubaza ati jambo ry'umwaka wose nijyaha, yandi yose ushaka kuyareke, ubabwira icyo ku munsi wa nyuma byari biheze na rimaramaye birahindutse. Biragize gute?
birahindutse pe. Reka nsome ubundi murongo uri mu itanguriro cyo turangiza, ariko numva nezerewe cyane. Hari ubundi anezerewe nkanje, numva hari ikintu numva kiriko kirakoreka muri je no muri wewe, numva hari ikintu kiriko kiraba. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi, Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. ujue kwa maombi, Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Tusome Itanguriro 41